umunsi natanguye kubinywa nisanze ndi mu kinogo nashobora kwikura. Abana banje nibahora bambona rimwe ku kwezi cyangwa mu myezi abiri. Ndabibamwe igihe kininiya, gutinda amahera y'inzu birananira, tujya mu ibarabara n'abana n'umugore. Iki kigo rero cy'abayezuite serivisi Yezu Mwiza cyatanguye 2008 gifasha abagenda n'umugera wa sida. Iki kigo twatanguye nicyo cya mbere mu Burundi, kugeza ubu nicyo kigo kiriko kirafasha abanywa ibiyayuramutwe kandi turabona yuko ari igikorwa cyiza. Mbere dutanguye gufata umuti ibintu byagenze bigenda neza, ibintu byagiye birahinduka uko ubuzima twari turimwo bwagiye burahinduka. Kubera aho hahise twari abantu babayeho ubuzima bubi, tukuma twiruka inyuma y'amahera, kwiba, kugurisha ibyo ufise, ugasanga harabona bashika bakava no mu miryango. Narahakuye ingorane nyinshi, narabyaye abana babiri n'ibiyayuramutwe, nk'ikiyayuramutwe cyitwa boost nitera inshinge, nkaba naraba mu ibarabara. Nkitangura gufata ibiyayuramutwe byatumye mva mu muryango, nashobora kubana na famiye, tugakumirwa kubera bivanye n'ibyo twahora dufata ibiyayuramutwe. Uwo mwana yari yaratugoye, turabura ingene twifata. Uwo mwana icyo yabona cyose nicyo yatwara, nicyo yajya kugurisha. Twari twarabuze amahoro, mu nyuma araba mu ibarabara turaheba. Iki kigo gifasha kuvura kwitwararika abanywa ibiyayuramutwe cyitwa Centre TAO, Traitement Agoniste aux Opioïdes. Ni kigo cyatanguye mu kwezi kwa kabiri 2025. Icyo kigo rero kikaba ari cyo cya mbere ngaha mu Burundi. Ni kigo cyaje kugira ngo gifashe guhindura ubuzima bwiza, ubuzima bw'abanywa ibiyayuramutwe. Twebwe rero ngaha mu Burundi amashyirahamwe atandukanye yaciye aje hamwe, afashijwe na leta, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, barajya hamwe babona yuko ibiyayuramutwe rero bigisibije kandi biriko birasambura ingo, biriko bituma iterambere ritagenda neza. Ivyo bikorwa rero byo kuraba uko ibiyayuramutwe biriko biteza ikibazo byaratanguye n'imbere y'2025, kuva mu 2017. Iyo myaka yose urumva yari haciye simike. Amashyirahamwe rero atandukanye cyane cyane mu bijyanye n'amagara y'abantu baciye bajya hamwe. Nicyo gituma baciye bagira bati reka turabe ko twashobora gufasha abanywa ibiyayuramutwe kugira ngo nabo basubire kuba abantu bateza imbere igihugu n'imiryango. Kuri no meza niho twakirira aba beneficiaire n'abandi benshi baba baje bashaka kutwitura. Mu gihe cyose baje ngaha bakeneye kutwitura ku bijyanye n'ibyo gutangura umuti wo kugira ngo bashobore kugabanya ububabare bwo bujyanye no kwihereza ibiyayuramutwe. Mu kwakira abashyashya turakira umwe tukamubaza icyatumye yitura ikigo, akatubwira yuko asanzwe yihereza ibiyayuramutwe, akatubwira yuko asanzwe abibayemo igihe kinini, hama tukamubaza icyatumye yiyumvira kuza ngaha. Ici c'est le service d'infirmerie. C'est quoi on fait en général pour les nouveaux cas? D'abord, on fait l'accueil du bénéficiaire. Ensuite, on fait un test urinaire pour bien confirmer que réellement le bénéficiaire prend ou utilise les opioïdes comme l'héroïne en général. Twebwe twakira cyane abantu bafata amadroge bitera mu nshinge, ibyo bita toxicomanie. Cyane bafata droge bita heroine, ariko kenshi abafata heroine barafata n'ibyo bita ngo crack, bagafata urumogi, hari n'abafata ibinini byo bita amadiazepam. Abo bose baraza tukaca tubagirira igipimo cyo bita test urinaire, hanyuma ico gipimo nico kica kitwereka ati uyu muntu afata amadroge
yitwa ukunukunuku. Hanyuma turanamupima twagira icyo bita examen physique kuko ari ufata droga yitera turabona aho yama yitera. Ibi byose tukabiraba. Hano n'ikindi gipimo tubagirira evaluation icyo bita échelle de cause. Navyo nyine tukabiraba yuko afise ibimenyetso byerekana yuko uwo muntu afata drogue cyo no kwita signe d'overdose. Iyo byose rero tukavyegeranya twaheza kuvyegeranya tukaca tumushira ku muti. Twebwe rero hari utwigoro twinshi tumaze kuza turakora tumaze kubaha uyu muti bita metadone na buprenorphine ni miti ikaze cyane kurumva beje kugwanya ibiyayuramutwe. Rero iyo umuntu amaze kuvyihereza tukamuha uyu muti murumva yuko acagira inzara acasonza cyane. Nico gituma twaciye tugerageza kugira ngo turabe yuko boza barafungura. Rero twarashize hamwe n'abavyeyi n'abasanzwe bakurikirana ababa baje ngaha muri iki kigo. Abavyeyi rero barisuganije baragerageza kugira ngo abana baze bararonka ico bafungura. Twari twagerageje ariko murazi ntiba byoroshe, imiryango ntimeze neza cyane gose bamwe kandi murazi cyane n'aba bantu hari ababa bavuye mu ibarabara badafise aho baba, abafise ibibazo bitandukanye, kugira ngo rero bashobore kuza bararonka n'amafaranga ijana bashobora kuza baritangira kugira ngo bafungure n'ikibazo. Byarangira ingaruka mbi nyinshi cyane gose, kubona narahevye amashure cyo cyambere cyo ndakiregreta cyane gose, kuba narababaje famille cyo kintu naco nico kindi mu bintu n'ubu bimbabaza bikinjya ku mutima. No kuvuga haciye imyaka irenga 15 ivyo bintu ndabirimo. Bitangura abo muhira ntibari bwabimenya bo tubana, naje narimvira ko atangorane bizonzanira kubera narifise akazi, namfise atelier nkoreramwo, narashobora kuronka amafaranga. Ariko harageze igihe bijya byose nahora nkora bankakibishoboye, bijya nakoresha mba nabigurishije, hajya nakorera naho nyene ndahagurisha. Imiryango y'abo bantu bamwe biyayuramutwe, ikintu ca mbere baza batubwira ati jewe munzi wanje nta kintu nakimwe kikiharangwa, nta sahani nta kiyiko byose naharara yarahatwaye, n'ivyo arara ko yarabitwaye. Umwana amaze kwigenza guco mu nzu, abavyeyi imiryango baramuheba baramwirukana akaca agenda mwibarabara. Amaze gushika mwibarabara icakora baca baja mu ngeso mbi. Hariho abaca baja mu vyo gushurashura, mu gufata abigeme ku nguvu. Nico gituma benshi mwabo bantu usanga baramaze no kwandura izi ngwara zidakira. Ntaratangura kuno umuti nari mu buzima bubi gose bwo gufata ivyo byari umutwe, abantu baramfata nabi, ntibyakunda ko nicarana n'abandi, abantu barankura mu bandi kubera iki biyumvira ko noshobora kubiba kubera nari mfise ubuzima bubi bwo kwiba, ubuzima bwo kuba mu ibarabara, nta hantu nari mfise ho kuba, cambaho gose nabi gose. Nkuma nifuza ko Imana ko yomfasha nanje nkabivamo, ndayo ko noba mu buzima nari nsanze mbayemo ubuzima bwiza. Rero turakenguruka ko iyo ntambwe tumaze gushikako hamwe n'abadufasha amashirahamwe dusanzwe tuza turakorana, dushimira n'ishirahamwe Bapud kuko niryo riza rirafasha kugira ngo rirabe ubwa mbere abantu babikwiye, bakaraba ivyo tumvikanye ko abo bantu baba babikwije, maze nabo bagaca bazi tukabashira ku muti bagatangura bakawunywa, abandi bakawufata neza kuko tubaha imiti ibiri. Hari umuti bita metadone na buprenorphine. Iyo miti rero irabafasha kugira ngo babe stable, bahagarike kunywa vya biyayuramutwe vya kokayine, urumogi n'ibindi. Uretse urabona yuko bamaze gutera intambwe, bariko barakora ibikorwa vy'iterambere hirya no hino mu miryango. Uko umunsi ugenda niko tubona ibintu bigenda bihinduka. Nka jewe ubu nta kintu mfata kijanye n'ikiyayuramutwe, ubu ndaza nkafata metadone, nkagenda nkashaka ico kurya, nabona ico kurya nkaja kuruhuka, kubera uwo muti dufata biba bisaba ko ufata umwanya ukaruhuka. N'uyu munsi kubera uramfashije, kubera unyoye uyu munsi ikiba efase
no mu mutima wiwawe ukavuga reka nje muhira ndyame nibyasha fungure ndatinya no kumubwira bamangurira telefone yoyingurira ariko agaca atsinga anguriye irya telefone aca yibaza ndamugura iki kintu aca azoca agiramo nazogaruka imisi yose nama ndamugurira ariko nari ku murongo kandi ubuzima ndimo ntabwo nkunda kubera mfise metiye yiwanje jewe metiye yiwanje ndasuka salo de coiffure nta kintu nazi jewe ibintu byo gusuka byose nigiye ndabyigiriye nta bindi mfise gusa ndabashimiye. Intambamyi nazo kenshi duhura ngaha ni uko dufise bamwe mu bakenyezi baza gufata imiti ugasanga baje bafise abana nabo bakaba bataronka ubitayeho ngaha mu kigo kubera ko igisata cyo kwakira abana bazananye n'abavyeyi baje gufata umuti n'ikirazi. Aratweretse baraduhaye umuti ngahanye ko Yesu mwiza metadone ubu turashimira Imana nyene turi bazimu ubu ntabyo twari tuzi ko umuti wo dukiza tukaba nk'abandi ariko twasanze Imana yabikoze cisha ngaha turababana. Rero uyu muti waje hageze waradufashije ubu ngubu urabona ko nsa neza mbere sinanganuku nari nonze cyane kubera naba mwibarabara sinaba muhira sinaronka ico gufungura neza sinaronka aho kuryama gusa ubu ngubu ndabishimira. N'ubu barabona ko twahindutse barabona ko twikebuye tutagikora ivyo twahora dukora twahora twiba dushwanira abavyeyi bataduhaye amahera niyo bayaduhaye tukongera tukabiba uva no mu kibano barabibona uravye nyene ukuntu umuntu abasa n'ukuntu yasa before urabona ko ari cyahindutse. Twatanguriye ku bantu 150 kandi kuva ico gihe tugitangura turabona ko twateye intambwe amarira yaragabanutse mu miryango abavyeyi bakaza bagira bati ubu ni abana bameze neza barafise indero barafise isuku turashobora kubaha ibikorwa bakora barashobora kuza baraterera mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'igihugu bakagira ibikorwa bakoze turabona yuko tumaze gutera intambwe. Jesha ndamutwara muhira araza arafata imiti yaza kuza gufata imiti ngaha asubira muhira aryama hama haheze indwi jesha ndamubaza nti Herve wumva ubu bimeze gute yasanze ndiko ndameze ati mama jewe ubu meze neza yaba ntameze neza nico gitengo uri kuramesa mba ndakigushikwe ngiye kukigurisha. Herve ubu turamutuma mu isoko tukamuha amahera genda ufatiki hanyuma canke genda uguriki akatugarukanira yasigaye. Mu bantu 150 turiko turakurikirana turamaze kuronka 60 tubona bameze neza. Abo 60 turiko turabategura kuzoja iwabo mu mihana kubandanya ubundi buzima. Uno munsi turiko turabigisha kwitunganiriza imigambi tukizera yuko dushobora kuronka n'abafatanya bikorwa bashaka kuduterera tukabaha ibikorwa baja gukora kugira abo bantu basubire mu mihana ari abantu nyene bikwije. Rero nagomba gusaba mudufashe tuvuye ngaha turonke icyo dukora ku buryo udasubira mu marigara ngo dusubire muri vya bindi umuntu ave ngaha agira icyo aja gukora aronke occupation amenye cyari abandanye ubuzima ko n'ubundi uvuye ngaha ku muti ugasubira muri ya marigara kirashobora kuba intango yo gusubira kubifata kubera iki wabuze occupation. Yezu Mwiza igize neza ikatugirira utuntu ikatugirira ako kantu bakadusohora neza tugasohoka kabisa umuntu wese akajya mu murimo wiwe agakora byoba byiza kabisa mudufashe murabe ko mudufasha nka je niko nasavye nababwiye yuko genda umumekanisye ejo ashobora kwigisha n'abandi. Cyo dusaba rero nk'abavyeyi bagume badufata ku mugongo badufashe baduhe icyo dukora nukuri bujya kubura icyo ukora n'ibintu bisubiza umuntu inyuma bigasubiza umuntu gusubira mu vyo
yanyoye mu byo yadashwe kuko hajya uri kurakora ivyumviro bigenda biratera imbere udafise icyo ukora ivyumviro bigenda birasubira inyuma. Nka jewe inzi imyuga itandukanye nahejeje ndi umuretromekanike mugabo sivyo nkora kuva aho ntanguriye gufata booster naciye mpagarika nkaba nsanzwe nkora ibintu byo kubaza nkaba ndi n'umuelectricien nkaba ndi n'umupentre urumva ivyo bintu nubuzi bwinshi umuntu azi rero babikurikiranye neza kuva bagitangura murumva yuko aheze igihe kitari gito abo rero baramaze gutera intambwe nico gituma mbere no mu ibikorwa byo kwiteza imbere nibo tuzotangurira ko cyane. Ubwa mbere hoho nagira ntera kamo abavyeyi muze dukurikirana abana bacu bakiri bato tumenye duti umwana wacu agendana nande uwo bagendana wewe ameze gute kuko aba bana bagiye baraja mu by'ibiyayuramutwe bagiye barajanayo n'abandi bana na cyane cyane mu bisagara bavyigiye ku mashuri iyo bagiye kwiga ugasanga nk'umwana muramurondere nk'ishuri nko mu kindi gihugu mu Rwanda mu Buganda canke muri Kenya akagaruka ibi bintu yaramaze kubijamo naho nyene muba mwamusabiye ishuri bishoboka za muramukurikirana. Uruhombo rwanje rwabaye runini simfise icyo nokora mu gushimira abamfashije bose kugira umugambi ukoreke ariko ndabashimira cyane bivuye ku mutima ndivugira jewe ariko hariho benshi bameze ntanje iconzi naho uzomubona hariho hose naho azoba kimeze muri burya buzima zomenye ko afise icyumviro cyo kubiheba kuko nta numwe adashaka kumererwa neza nta numwe adashaka kwambara neza nta numwe adashaka gutunga ngaha ku isi ngo amererwe neza bijya bintu n'ibintu utopfa watunganye naho uba ufise itunga ringana gute. Turi kumwe n'abasanzwe badufasha turiko turagerageza kugira ngo tuzoshobore kuronka iyindi centre igitega kandi baramaze kubitwemerera nkaba mbandanya mbere ndabasaba abo bose bashoboye harimo leta hakaba nayo mashyirahamwe dukorana eka mbere nabo bose bashoboye kugira ngo iki gikorwa twatanguye tubandanye tugikora neza. Tugashimira leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu baradufashije cyane gose hakaba n'ibindi bigo rero byegukira leta harimo PNLS CPSNLS n'ibindi bigo mbere tukaca dushimira amashyirahamwe atandukanye yaradufashije cyane gose. Hariho rero abantu badufashije bamaze kumva umugambi yuko ari mwiza baradufasha twavuga nka Fond Mondial yaradufashije iciye mu mugambi w'iterambere PNID kugira ngo dushobore gushika kuri intambwe baradufashe mu mugongo baraduha ibyo dushobora gukoresha byose n'ubu bakaba bandanye badufasha nabo rero turabashimira cyane. Derrière chaque patient, il y a une vie à reconstruire. Le centre TAO ne traite pas seulement la dépendance, il donne une seconde chance.